Ornella amaze kwereka abagenzi biwe bakeya uyu mupapa ko bakundana, bakamenya ko afise umupapa ngo afise ngo amahera. Hariho bamwe bagiye baramuca inyuma bamubwira amajambo wa mupapa kugira ngo amuhebe. Every story matters. Yes, hello bakunzi ba STV, murameze neza, ndabagumbiriye cyane, ndabarumukije cyane. Mwebwe mukunda STV, ijumwe amaze kugyumva ni jewe MC Andy, umwe mu bantu banyu, umwe muri babandi babazanira amakuru abagezweho na cyane cyane amakuru kenshi akunze gutora baki. Mudukundire twikeze canke munadukeze kuba dushobora gukora igikorwa cyanyegejwe benshi ariko tukagira amahirwe, nuvuga ko tukagira ubuntu n'amahirwe bo kumenya ico gikorwa. Reka nshimira Imana yo idufasha ubwo bwenge ndetse yaduhaye n'abantu bamwe muri bo bashobora kudufasha mu kuronka amakuru abakenewe canke agezweho, bivaye nuko baba bakunda akazi kacu. Ati ko namenye inkuru reka ndabibwire handi ibintu bigende neza, nabamenyeshe ko je ntishoboza kuronka amakuru y'abantu na cyane cyane amakuru abanyegeje. Muri introduction ndibaza mwamaze kubibona, ni imwe mu nkuru bavuze inkuru iri kiravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ya mbere nkeka mu gihugu cyose cy'u Burundi. Ni inkuru y'umwigeme witwa Ornella hamwe n'umutama afise imyaka 61 w'umu diaspora, avuga ko yavuye mu gihugu cya Amerika, avuka imuramvye, yaramaze imyaka 7 ari mu gihugu cya Amerika. Uwo mutama tugerageje kuraba arashobora kuba atari umuntu asirimutse cyane, ariko akaba aboneka nk'umuntu afise amafaranga kandi adashaka kuyirekana no kwigirisha. Ivyo nivyo tugerageza kuraba ku maso. Umenga arashaka kufisa kana kakabazo agomba kumugara ariko atari vya cyane. Uyu munsi ngarutse kubereka bimwe muri bishasha biriko biravugwa kuri abantu babiri. Icambere ngiki, turabona ndibaza murabona imbere yanyu amasanamu nagerageje kurondera, atari na kamera yanje. Murabona neza yuko bashushe batovye, abavuze ngo ntabegwa ngo yambaye nabi, murabona ko baberewe bose. Turabona bahana ishugwe, turabona baryohewe. Muri utu video harimo turirimbo tw'urukundo dusigura ibintu byinshi, nuko tutadushizemo kubera ko YouTube irahana iyo ukoresheje indirimbo yundi muntu utabimusabye uburenganzira. Rero mutunyari turirimbo tw'inyarwanda, rero nta buryo na bumwe mfise bwo kubasaba abo banyarwanda abo baririmbye b'abanyarwanda baduha ubwo burenganzira, kandi byo fatana igihe kinini. Kubwiyo mpamvu ndibaza murabona neza yuko ari utu video tw'abantu bakundana, murabona amafoto imbere yanyu, ariko inyuma y'ivyo rero ari nayo nkuru y'uno mwanya ngomba kubaha. Ndibaza murabona yuko afise amafoto, imwe mu mafoto afise harimo ifoto y'umunsi mukuru, donc ya invitation ya mariage. Niho tugomba guhagarara kano kanya. Iyo foto ya mariage yerekana ko urubanza ruzo bitaki 22 z'ukwezi kwa kabiri. Ntabwo ari kure, tugerageje guharura aho basigaye nk'iminsi 3. Ariko tugerageje gukurikirana mu majambo bagiye baravuga, harimo ijambo rivuga ati bavuga ati ntituzoteba ngaha kandi ntituzoteba gukora urubanza. Uno munsi tukaba tubona invitation yamaze gusohoka. Jewe yamaze kunyandikira mbwira ati ndafise invitation ya urazo itori, ariko sindagerageza gutohoza kandi mbangiye kubandanya ntohoza menye ko yatangiye gutanga ama invitation, tumenye neza bazokwitaba ubwo rubanza, kuko urubanza ni gwaba abibaza ko ari bikino canka ari iki, niho kumbure bazoronka umuco wavyo batahure ko ari ukuri canke ko atari ukuri, bivanye n'ubwo rubanza. Ndibaza ko atarubanza goba mu bintu byo gufyina. Mariage ni mariage, turazi ama procedure ya mariage, baraja gusenga, baraja kwandikwa, baragira ceremony, baratumira abantu batari bake, imigigwa yose igakogwa. Mbega uno munsi ko bimeze uko, turavye amasanamu urabona ko uyu mupapa yambaye neza, aberewe, yambaye neza vy'ukuri, aberewe, ndetse nawe umwigeme Ornella aberanye. Abenshi bagiye bagira complex bivaye n'imyaka barutana. Hari nabagiye baranjajinga jewe ngo nasuzuguye umutama ngo bikundi je nta muntu asuzuguye. Akazi kacu katwemerera gukora ukorera mu kuri. Nashatse kugaragariza abafana bacu, cyane cyane abafana ba televiziyo yanje STV, ndabagaragarize yuko uyu mwigeme ari kumwe n'umupapa kuze afise imyaka 61 kuko niho nkuru ihagaze.
kuko iyo baza kuba bangana canke begeranye ntivyari gutangaza abantu. Ariko uno munsi umuntu wese aravuga ko ashobora kuba yakundanye n'uyu mupapa kubera amafaranga. Iyo wumva ntiturumva umuntu yavuye i Burayi mu diaspora ata amafaranga afise. Ariko tugiye turabishira hamwe tukagerageza kurabira hamwe byinshi bigiye bitandukanye. Tubiravye neza, Ornella uravye ari proud, ari fier canke uravye mu maso menga arishimye cyane uru rukundo. Tugiye kandi kubiraba umengo ibi bintu biraboneka by'ukuri ko byari bimaze igihe, ahubwo byaje guturumbuka rimwe na rimwe. Nkaba mfise inkuru numvise Ornella yaranse kuyimpako umuco, ariko je mfise inkuru numvise ndayigereranije nkayishira hamwe n'ibi bindi byinshi. Urashobora kwibaza ko ari ukuri. Iyo nkuru mbega ngo niyi. Ornella amaze kwereka abagenzi biwe bakeya uyu mupapa ko bakundana, bakamenya ko afise umupapa ngo afise ngo amahera. Hariho bamwe bagiye baramuca inyuma bamubwira amajambo wa mupapa kugira ngo amuhebe, aca afata intumbero ngo yo kumugaragaza. Je candagaruka ndiyumvira mbega yoba yamugaragaje kumva yuko adashaka kuba mu mutwara. Ico ni kimwe mu bibazo dukwiye kuyumvira. Mbega nimba yoba yabikoze muri iyo nzira, yoba yagize neza kwikingira mu rukundo rwiwe canke yoba yagerageje kwerekana ko amufungira karenza? Ivyo ni bimwe abafana bacu bazi byinshi kuturusha, ndetse bafise n'interano nyinshi mama batanga mu biganiro byacu. Reka mu nkundire ndabereke neza, ndabacishirijemo amwe mu majambo nyamukuru yagiye aravugwa mu biganiro byose bibiri twakoranye na Ornella n'uwo mupapa. Ndabemerera kandi ko ngiye kubarondera dusubire kandi tubavugishe, tumenye by'ukuri imigabo n'imigambi yabo, ibi bintu uko bigiye kubandanya, kugira ngo kandi jewe ndabemereye ko ngiye kubarondera by'ukuri kandi izera yuko nzobaronka. Ako nakazi kanje nkora kandi nizera ko kazogenda neza. Kurikirana ibice byaranze iyi couple mu biganiro bibiri twakoranye. Nababibutse yuko iyi nkuru ahantu hambere mwatanguye kuyibonera ari kuri televiziyo yanyu nziza cyane ya STV. Nshimira abantu bagiye baradukeza, nshimira abantu bagiye baradusupporting batubwira ati by'ukuri urakora iyo witumye ikintu uragikora kandi duha amakuru ari ku mwanya. Shimira umuntu wese yagiragira. Ibi ni bimwe mu bice byakurikiranye, ni bimwe mu bice nyamukuru byaciye mu biganiro bibiri bya mbere twakoranye, kandi aya n'amajambo nyamukuru. Ibi ni bimwe mu bice nyamukuru ndetse n'amajambo nyamukuru yavugiwe mu biganiro bibiri byahuje Ornella n'uyu mupapa. Ndabibutse ko Ornella n'umwigeme afukise imyaka 20 y'amavuko, no murundi kazi. Ariko kandi ndabibutse ko uyu mupapa nawe ari umurundi asanzwe aba mu gihugu cya Amerika, afise imyaka 61. Itandukaniro ry'imyaka 41, benshi bamwe bakavuga ati yakurikiye amahera ntibari baberanye, abandi bakavuga ati urukundo rurabo myaka, abandi bakavuga ati urukundo rujaho rushatse. Mbega wewe ubibona gute? Kurikirana ivyo bicere byaranze ibiganiro vya mbere twakoranye. Every story matters.